Ndongeye kuramutsa abariko baradukurikirana abakunzi ba B-Info canke se B-Info Plus ni MC Bentam amaze kuvyumva ndi kumwe n'umutumire w'umuhinyanyizi kabisa reka ndamuha umwanya kugira ngo ashobore kuba yoturamukiriza abariko baradukurikirana karibu cane muhinyanyizi. Ego cane ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana aho mutumbereye hose. Amina. Nandi ndayakwifurije. Urakoze cane. Amen. Tutarandiriye cane reka tubandanye mbaze umuhinyanyizi turi kumwe uyu munsi eske ku mirongo y'urugamba bimeze gute uyu munsi amakuru agezweho uyu munsi bimeze gute? Ego cane imirongo y'urugamba nibaza ko ibishe cyane biriko biravugwa ari vyerekeye Iran na Amerika. Ivyo ni au niveau international ko mu karere murazi yuko hasanze hari ibivugwa cyane mu gihugu ca Congo intambara zikibandanya n'ibindi ariko makuru ajanye n'ivyo kw'isi yose ibivugwa cyane ni vya Iran na Amerika. Ku murongo w'umugambi rero ingene bimeze uno munsi mu makuru yacu bwa mbere twarababwiye ko hariho amato yafashwe ashika kuri 4 mugabo Etats-Unis itavuye yemera yuko Amerika itavuye yemera yuko ari ayabo mugabo ababirabira hafi bavuga ko barabayo tugenda tubabwira ubwato abayiraniye birutseko cyane ariko ntibashobora kubushikira kuko bwaciye gutabwa n'ubwato bw'intambara. Uyu munsi rero bivugwa cyane ni ibi vyerekeye guhangana kwabo n'ubu baracashamiranye ariko n'ubu ifirimbi ya nyuma ntiravuga ngo tumenye ko bibaye barashe muri Iran canke babihevye ariko ikivugwa cyane n'urugendo rw'abategetsi bakomakomere muri ba Leta Zunze za Etats-Unis aha twovuga nka Steve Witkoff nawe akaba ari intumwa idasanzwe ya President Trump mu karere kabita Moyen-Orient canke karere bijya bigobe vy'abarabu. Uyu nawe rero akaba yari kumwe n'undi twa Jared Kushner na uyu nawe akaba ari imbere n'umukwe wa Trump yigeze kuba n'umuhanuzi wiwe mugabo ubumengo yarabivuyemo hakaba n'uwitwa Amiral Brad Cooper uyu nawe akaba ari we mukomanda w'ingabo za Amerika zigwanira mu karere ko hagati ko musanze wa Amerika yagiye yamaze kugabura isi uburere buragabuyemo uburere butanu no muri Afrika baduhaye akarere ngo kitwa ngo Africom Africa Commandment rero uyu nawe arongoye ingabo zigwanira mu karere ko hagati kari ya Iran nayo nyene itumbereyemo abategetsi rero batatu ni ibintu vyavuzwe cyane kuko ni kimenyetso gikomeye cyane turavye ko tumaze imisi tubabwira ko Amerika idashaka kumaramara muri no bintu aho aba bategetsi barashitse bagendera ubwato bw'intambara helicoptere zabo zirahashika baragendera ingabo bayaga nazo bazifitiye message ivuga yo kuzankuraja kuzibwira muri ana majambo yo gutera intege ingabo ziri ku rugamba mugabo kuri message ya diplomasi komeye cyane ni kimenyetso ntabanduka ko Amerika itazogenda itarashe muri Iran. Bategerezwa kurasa. Urumva ivyo bintu rero ni kimenyetso cerekana ko Amerika uko bigenda kose ntizogenda itarashe kuko umutegetsi amaze gushika ahariko harabera urugamba abashaka kwerekana ko urwo rugamba rushushe kandi mission ihari kandi igihugu kiyemera. Hano makuru rero cyane ariko aravugwa novuga muri make. Muhinyanyizi kiri ngaha nyene turifuza kumenya eske kuba habayeho ino visite abavisitere bakavisita bano basoda bari ku rugamba eske ni hafi na hafi baregeranye bari bimeze gute? Ego cyane no kuri ico kibazo mbajembe ni naciza tuvuze ko begeranye mu buryo bw'intambara zo mu kirere basa n'abahanganye mugabo tuvuze kugataka nko kwacu twe tuba turi mu bihugu vyacu musanze bari kure na kure bari ku birometero birenga nk'amajana 8 aho ubwato bw'intambara bwa Amerika burya bita portable bugenda butwaye indege n'ubwato bita ama destroyer canke amasumare ari ku birometero amajana 8 ntibarushe begereza igihugu ca Iran kuko Iran yo hari ahantu yaciye umurongo itimwegereye ahaye tuca tubamena yego ibirometero amajana 8 ariko rero ivyo birometero amajana 8 mu buryo bw'amamisire n'urugendo ruto cyane kuko abanyamerika barafise misile bita Tomahawk bavuga ko zishobora kuba zishika nk'ibihumbi 3,500 canke ibihumbi 4,500 zishobora kuziteguye kurasa hanyuma urumva izo misile nazo zigenda ku birometero nk'ibihumbi 5 ku isaha canke 4
kandi n'amamisile bita do croisière agendera hasi urumva ko ibirometero 800 barashe gusa nakanya gatoya ego ariko kuvyerekeyeho kwegera ntibashobora kwegereza ko Iran nayo yamifise message ivuga ngo turiteguye mukoranyeko ariko kandi yindi nkuru nibutse nshobora kubabwira nuko Amerika irikiragerageza yuko itotakaza urugamba rwayo no munsi ifise rwarahindutse kera kwari kugira ngo ifashe bajya manifesta bashobora gutambagaza ubutegetsi mu nyuma iravuga ko ishaka ko programme nucléaire yo ihagarika canke amamisire ngo gabanuka ariko uyu munsi Iran ivyo vya programme nucléaire iravuga ati iravuga ati twobiyaga aho ntangorane mudukure ku bihano mugabo ko Amerika itivuza kuri ibihano nibaza yuko nivyo vya nucléaire izohava ihesha ivyerekana amamisire yo Iran iravuga ati aho ntitunda turanegosia ibigwanisho vyacu nivyo biducungereye ubu rero Amerika icyo yipfuza nuko Iran yoyemera bakongera bakayaga bagakina umukenyuro aho ivuga ati reka rero mutwemerere kugira amakungu abone ko dukomeye mutwerekana turasa mukure ibintu byanyu n'abantu nko kumwe babigira mu misi heze hanyuma twe tuharasa aho hantu bite ko twarashe cyo dutangaza mu makuru tubwire neza ati twabamaze ati ni sawa hanyuma namwe muce mutekereza nimwashaka kurasa namwe turaberekana namwe uza kurasa muri mu bugarago hano hitwa ngo hari amabaze murase ko musa abantu bose babone bati twarasanye mugabo twe mutwemere ko tuzoza turavuga yuko twabakubise twabamashu ariko rero ivyo uwo muti yarakoresheje Amerika mu misi yeze ya ntambara y'imisi 12 ariko abantu n'ubu baracibaza none ko Amerika yavuze ko yarashe Iran yayimaze igabo ya programme ike yose iri hasi intambara yaheze Iran yatsinzwe mbega ko Amerika no munsi iravuga ngo Iran ihagarike ya programme nucléaire none wumva yarayirashe ko abahungu bafise amanyanga menshi bisiguye ko bafise indi planification ko barategura ati burya rero twakora ibi ni burya ubyumviye neza hano harashobora kuba harimo agatego none nimba ko babibeza neza yuko bo batsinze bakasha bikora nk'ubushize umva neza hano hatazobura yego kuko abanyamerika intambara ya communication burya n'abambere twebwe nk'ibi tuvugira ku ma platform za YouTube za nizi wabo ibi aya ma Gmail canke aya ma Google dukoresha nivi wabo za chat zose nizi wabo urumva reba dutamitse inkuru burya biragoye ko nubwo tumenya inkuru y'ukuri hari ibintu baca baza batwitira ngo ni conspiration ngo ni kinyoma ngo uri kuri tukuri ngo uri kuragerageza kwambika kandi abo bantu n'ukuri aribo bafise imbuga zabo urumva baragutsinda mugabo ukuri koko kuratindira kumenyekana nubwo abantu benshi badashobora kumenya ukuri mugabo abazi gusesa ngo urabona ingene ibintu byagenze no kuvuga n'ubu nivyagenda gutyo nyene tuzotinananye tubimenye ko n'ivyambere twarabimenye none Iran izo tindivyemeye Mboira nico urakoze cyane ibintu rero Iran irikira vyanka ibi nivyo Iran irikiranga kandi bisa nkaho Amerika iri mu mutego ukomeye cyane Amerika mu mutego ukomeye cyane kuko ishobora gutakaza ishusho hamwe yova itarashe urumva ibindi bigoresha avuga ati wanguha natwe gwe ntacu uzotugira kandi ivuye na hirashe Iran nayo urumva ko yiteguye cyane guca gukora kubya twabwiye bijya bintu ishaka guca ishobora kononera Amerika rero Amerika rero uri mu mutego ukomeye cyane ko Iran yaravyanse Iran yavuze ivyo bintu ngwa mutumaramaza natwe turashaka ijambo mu isi nimwarasa gusa natwe tuzorasa ariko uko niyumvira Iran irashobora kuvyumvira iti hako abantu bapfa tukava twinjira mu ntambara yeruye na Amerika reka tureke basi barasuka ariko ntawe ubizi ko Iran kuvyo yamaze kugaragaza ifishe ko haba mushikiranganje w'imigende nani makungu haba president w'igihugu canke wa undi novuga yitwa Mumola atwara igihugu ca Iran ari hejuru cyane bamwita mu guide supreme yaravuze ati oya ntibibaho nitusa kubigira kurya murashe natuce twivuna nta bindi byo kuyaga ivyo byamenya ama communication niho nyene muza murahenda abantu mwerekana ibitari ivyo ubu rero umva Amerika isa n'intu gatego gakomeye cyane hari amajambo baba tubwiye mu kiganiro ubushize utubwira ko Iran yigeze gusaba ko yokora ibigwanisho sinzi kubyibuka etazi niravyanga
eske ku kwanka kwa Irani ntiboba bariko bishimikiza yuko hari ibigwanisho bariko barakora kimya batabizi? Ego cyane mu bisanzwe abantu barongoye ico bita Agence Internationale ya Energie Atomique baraba ivyerekeye ubumara bukomeye cyane mbere bwo buhora bukora bya bigwanisho rutura by'onyanganda baravuze yuko Irani ifite ubushobozi imaze kuronka nk'ibiro bishika nk'amajana ne vya uranium enrichi no kuvuga ubutare bamaze kuronka burya nyene bashobora gukoresha gukora mu kigwanisho. Hanyuma kandi bakavuga ko Irani bishatse ishobora gukora amabomba abiri. Hariho n'ibintu vyigeze kuvuga minsi heze ko hageze kubanyamugima muri Irani baraheza abantu benshi baravuze ko iyo bari bombe atomique cyane nucléaire bo bagize amateste yabo hari ibintu bita amateste souterrain bakorera mu kuzimu bakimba bagace bayirekurirayo kugira ntindirone ni byo hejuru ngayo makuru yashoye kubeshuzwa. Mu bisanzwe Amerika irabizi ko Irani ifise ubwo bushobozi kandi ntizi neza ko ibyo bigwanisho bihari cyangwa bidahari uko muraza ari ibigo bifise ibigwanisho mugabo batazi ko bihari nk'Ubushinwa ntibigeze bamenya igihe bwaronke bijya bigwanisho formule gusa ari bazi ko bayifise. Israel ntibazi ibigwanisho ifise ingene bimeze vya ruhonyanganda. No kuvuga rero ko Irani rero ahantu yishimirije yoyo nico kirashobora kuba kirimo mbwa ntaco bavuga ko nibo kubahuka no kubaka ko amakungu nayo cavuga ati Irani nabajya bihugu byose vyaro bavuga ati kuko bose nibifuza ko Irani igico kigwanisho ariko Irani by'ukuri ico yishimirije hanini nuko izi neza ko Amerika idashobora gutwara abasoda bayo ku butaka kuko yiteguye n'abenegihugu bose ubu baravuze bati twe turiteguye no guhe ubuzima bwacu. Ikindi naco ni kure cyane yaho Amerika iri ku birometero birenga ibihumbi 11 rero gutwara y'abasoda no kubagarukana kandi Amerika irafise bica bigorana kandi Amerika irafise amasekere canke ivyagiye byashikaho mu ntambara yagira teza n'ubu bitari bagira mitwe abanyamerika za Vietnam za Somalia eka nejo bundi Afghanistan murana ko Amerika havuye imara Amerika vayo no kuvuga rero Amerika Irani irazi ko Amerika idashobora kuja kure cyane mu byerekeye intambara kuko ishusho yayo canke bishobora kononekara hanini ico byerekeye nayo byo bigwanisho navyo bironyanganda nakabanga gakomeye cyane mugabo ntirivugwa mugabo kandi nibaza ko nta nasinye nimwe abantu bararonka bari ufatire ko bavuga ko Irani ishobora je nibaza ko ariko kanyarigabo baba bafise bati muka turasa natwe turasa ku bisanzwe mu minsi heze ijya ntambara y'imisi 12 bari bayivuze mugabo ntibashika yaravuze bati mukadutera duca dukora ibigwanisho ronyangana ko nico cyo nyine kizagisigaye kugira ko byaba bihari kuko bamaze kubivuga bisigaye ko bihari bamaze kwishira akanyariga vuba ati twe mukadutera turabikora. Mu gihe rero bavuze iryo jambo itazi nigire hange kubera yuko umuntu arinze umubwira ati jewe ndakwica bisigura ko ufise ikintu cyo kumwicisha ashatera gutira ego cyane rero urumva nkawe nyene urashaka kwivuga canke nkaje nkavyemeza ariko kubganje kurande rw'iwanje ndakunda gushikiza inkuru isa niyifise ivyemezo turavye abahinga dukurikirana uravye n'amakuru umuntu agenda arakurikirana hirya no hino akaheza agasesangura karaba birashoboka ariko nta mahirwe menshi je no biha ahubwo amahirwe menshi ndayaha kubigwanisho. Murabona Irani bavuga ko ishobora kufisa amamisire arenga 15 kandi bakavuga ko Amerika ishobora kuba ishobora kuronka capacité yo gutwara amamisire 3500 kuri 2500. Hanyuma kandi muri ivyo bigwanisho vy'abanyamerika nkuko ibigwanisho byose bimeze hari bidakora ugasanga barabirashe mbwa ntibituritse bivuga yuko hari amabato menshi y'abanyamerika ashobora kurasa gusa nka misiri zotamoke nk'ijana 140 gusa mugabo uravye ko Irani isa yari ni yamaze kwitegura amisiri yabo nuba tazana tumbereye ashobora kubona ikamyo ivuye mu musozi ubwo nyine ifise misire Amerika rero naho rero ifise ikibazo kandi ko Irani yamaze gufotora cyane murazi ibyo amadrone bakoreye twabwiye mu bisanzwe Amerika irabona ko Irani yariteguye cyane nibwo bwo inafise kuko razi neza ko muri kiganiro nyine uheruka gukora bavuze ko iri kiraronka ubufasha ego cyane bigwanisha biko birinjiye ego cyane niyo mpamvu rero navuga nti nariko ndakubwira nti kabisa itazi ntegeza kugira ubwoba itegeza no guhagara nawe nyene magabo kuko Irani nayo ntiyicaye ntiyicaye kandi n'ikinani ushobora kandi kongereza kubabwira nuko Irani bananye ikora ibigwanisho bishasha hariho misile baheruka gukora mbo izina risa nirinjanye gatoyi ishobora gushika kuri metero 2500 mwumvise ko ubwato buri ku metero 800 donc iyo misile ashobora kubishikira kandi iyo misile bavuga ko itari misile itari hypersonique canke itari mu bigwanisho binyaruka cyane mugabo bavuga ko
iriko precision ikomeye cyane aho ishobora kurasa ikihenda imetero 5 gusa no kuvuga yavuze ko irasa ahantu irashobora kwihenda imetero 5 muga nko kuri misile kurasa gushika ku metero 5 urumva isambutse nibiri ku metero nk'ijana birashobora guhana ikibazo iyo misile urumva bisigura ko Irani nubu ibandanya yikomeza cyane byeke bigwanisho ni naho ibona ati niho badoce badutinya kandi niho nyene basanze bayitinya ego tukiri ku mabombe nyene hariho amakuru aravugangwa ko hariho ibombe kabisa ikazi ya Etats-Unis ifise ubushobozi kabisa bumwe naho cybyumva yego cyane iriko ivugwa yuko yafashwe na Iran est-ce que iyi bombe ni bombe nyabaki byagenze gute bimeze gute iyo bombe nkuko bivugwa ayo makuru naje nayabonye ashirikira mugabo jewe sikubwanje sinoyemeza cyane kuko hari ahantu umuntu avoma akaraba hirya no hino asesangura yongera avoma ahantu hasa nahemewe iyo bombe biriko biravugwa mugabo ntibiremeza kuko ibombe nkiyo ishitse ni bombe yitwa GBI 57 iyo bombe rero bishitse ikaba igwe mu minwe ya Irani ayo makuru ntashobora kunyegezwa nubwo Amerika bigerageza gute kuvyugara ntivyokunda ese ho ikora gute iyo bombe ni bombe ishobora kubipima itoni 13 ibiro ibihumbi 13 yego itoni 13 ikaba ariko kandi ni bombe Amerika yiharije yonyene ku isi nta kindi gihugu gifise nk'iyo bombe kandi iyo bombe ishobora gutwarwa n'indege imwe gusa twarabwiye indege zitwa B2 Spirit ni indege z'Abanyamerika zibita fictive amaradar adakunda kubona cyane yego na F35 ariko F35 ni nto bombe B2 Spirit ni indege nini cyane ku bantu bashobora kuja kuraba ku buringa nguramye bashobora banisemo bashobora kuyibona iteye bwa gisiga kisanja amababa nimeze nk'izindi ndege zose iyo ndege nayo nyine ishobora gutwara ibombe zishika ku ibombe 9 gusa ntirenze izo 9 hagati ya 3 n'9 rero iyo bombe iyo bombe ikora nuko iyo bombe ishobora kwinjira mu butaka cyane igasambura ibintu biri mu butaka kuko ishobora guturika igeze nko ku metero 60 uja mu kuzimu hanyuma rero ni bombe ikomeye cyane ibombe ibanza gufata vya biro vyayo ikabyingiza mu kuzimu ikabona gusambuka nukuvuga rero turavye nka Irani ikunda kubaka amabaze ya militaire canke kunyegeza ibiganisho vyayo canke cyo bita novuga ibiro vya commandement militaire ikunda kubishira indani muri sous-sol muri souterrain irumva Irani iragenda ikubaka nko musozi indani aho hantu rero ushobora kwakubita ibombe isanzwe ngo bikunde kandi baravuga ko ni bombe nucleaire nanyine hari gihe hari ico bita amabunker anti atomique nkaya bavuga ko ari munsi ya Maison Blanche canke hajya Putin akora kuri Kremlin izi bombe rero zozo zibanza kwinjira cyane zikabona gusambuka nta kindi gihugu zifise zikoresha ubuhinga bukomeye cyane kubera ko uburyo zakozwemo izi bombe rero urumva mu biyo makuru bavuga ko Irani yoba yayifashe imwe yitobe yasambutse neza bagace bayifata ngo burana bayiraniye n'aba engineer baraciye ubwenge cyane mugabo bavuga yuko baba bayihaye ngo abashinwa kugira ngo abashinwa kuko abashinwa bageze kure mu buhinga nakantu gusamurikisha iyo bombe ice yicapa muri ordinateur bagace mu minoti baba baheje kuyipirata ariko rero makuru siyo kuko yaba ariyo mwene izo bombe niyo zitoturika abanyamerika bashaka kurinka zangabo zayo rutura bita ama force speciale za Delta Force n'izindi za Navy Seal 6 n'izindi zishobora kuja kugira ngo iyo bombe bayitore ntigwe mu maboko ya Irani kuko hamwe iyo bombe iramukigwe mu maboko y'abanya-Irani nibaza yuko Amerika ivyerekeye ibyo bita kuri sezamema canke ibigwanisho ikomeye bishobora kuba ivyaye biriko biramenyekana kuko ibigwanisho byinshi bya Amerika bagiye barabikoporora abashinwa babizi cyane nagenda ndabibutse kukantu kabaye muri Ukraine aho Burusiya bwigeze kuba bufise drone nayo nyine imeze iri fictif itaboneka na radare ya ndege yabo turabita Sukhoi 57 harageze igihe iyo drone itagishobora kuyaga neza no mupilote donc kukomunikana neza umupilote acahitamo kuyirasa kugira nindwe mu maboko y'abanya aho niho y'abanya Ukraine ahangeze muri Ukraine ico gihe
gihe rero ico shaka gushaka ko ndakibabwira ico gihe rero iyo drone iguye hasi abarusiya baciye ba oblige yo gutera ama missile bita Iskander abiri kugira ngo bafute bayifute n'ikimenyetso cyose ntihavigwa mu maboko y'abandi bantu bisigura ko Amerika yabi bombe iyo bayaguye mu maboko ya Iran nibazi bari yarungitse ama missile akomeye kugira ngo barabe vraiment ko niba yarigeze mu minwe y'abanya Iran atari uko byo Amerika rumva abanya Iran bohava basanga bayimara amaje birenze urugero urumva rero ntiduhave dusanga turiko turamara amaje Amerika turabafana gusa itabishaka muga kandi dufise n'ibintu bidatangaje ibiri byo tubivuge muga bitari byo kabisa tuvuge yuko ego cyangwa se biko birigwa ego cyane numva mengana gushimira cyane ku buhinga bumwe ukora cyangwa se ku kuntu wicara ukiyumvira teske ibintu bimeze gute biriko bigenda gute ku mirongo y'urugamba kuko si bya benshi nivyo bahinyanyuzi nyene nka mwebwe ndagushimiye cyane rero by'iva mutima reka ncinongera nshimire bamwe canke se mwebwe mweko muradukurikirana ndabasaba vraiment commentaires zibe nyinshi zigwire mutubwire mwe mubibona gute Ukraine nako plutôt Iran na USA mwiko mubibona gute Etats-Unis bimeze gute donc commentaires zanyu tuzibonye ari nyinshi ndamenyesha ko rero nabashimiye cyane ndamenyeshe ko araho butamu bindi biganiro ya MC Bentan kumwe n'umuhinyanyuzi naho butamu bindi biganiro murakoze